byinshi ngomba kuvuga ni ibintu bibiri byonyine ngomba kubabwira. Mere kuri bino bintu Putin yakoze jenaje uwangira perezida. Ibi mwivugisha ngo neva yivugisha ubujambo ngo bananiye, neva yivugisha ngo urumva n'ukuri jewe ndire, urumva neva yivugisha ngo rega ibihangange, urumva jewe ndagowe ndarushe, bagomba kurya Uburundi bagomba kugurisha Uburundi, jewe neva norengire gute, jewe none kayemwe amahera apfe kayemwe none jewe kayemwe norengire gute kabasha no meza kibiciro bisinde gute kabasha urire bisumurira. Ico gisuma cyambere ni neva. Ndahiye mama ndabisubiyemo ikibandi cyambere mu gisubiremo mu cyumve ni neva wa kabiri. Ibyo bibonera kure biraza ngo we ngo ntubize ngo erega ngo kuba president ngo biragoye ngo erega waje ngo harabandi ngo bayoborana nawe ngo erega ubwo n'uburofa ubujiji uburofa ubwo n'uburofa bwa bwo mugego go hejuru uko nukunanirwa kuyobora. Erega urumva baragwananye bagiye mu ishamba, urumva baragwananye uko nukunanirwa kuyobora, vuga ko mudashoboye. Niyo mpamvu je buri gihe nama nabwiye neva nukuri kwimari icare kuyobora si vyawe. Cewe ngira president akurahiye ntagomba kuzamura igihugu kanzana ku burofa urica mve nani kandi biwerewera ntibinyumva ngaho ibiwerewera ngaho ntivyegera bintahura ngo nawe ngo urumva ngo uvuga ngo kwica haki miliyoni 100 imiliyoni 10 nazo kononwa. Ivyo bihanga bitanu canke 10 urabirasa ko mutumva. Erega niho ubugoryi bwanyu buhagaze urabirasa mbabeshi kwabuza ngaho ubweje uri perezida w'ihi ryosozi nk'umwana ngo ibihangange byananenga ibihangange. Nturaba ngo mwarajyane mu ishamba, nturaba ngo murigana. Reka mbereke murabona yuko hano bantu bino bihangange arivyo vyasizeho Putin. Mugabo nivyo bihangange yarakuyeho, abacuti yarakuyeho. Putin ntaraba ngo uri umucuti uri umugenzi uri iki uri mu muvangira ni sye apara mumva ntimuce mumva kuza kwica. No nabiwerewere bija kwica bugene kugana kwica bisabwa abanyabwenge. Wewe buri kiwerewere ngaho bazi kugenda urigenda uri gipfayo ngo ngaho ngo bokwemera ngo ngiye kwica abantu ngo tugushakishe ngo tukwice. Ngirumva ngo ivyo uvuga ngo yaba ari Putin, ngo ivyo uvuga ngo yaba ari Kagame ngo baba barakwishe. No kugira ngo nabo bantu bakumve ubashakishe ubagereho bisabwa bwa bwenge. Mu gihe uri kiwerewere mu gihugu abagiye hanze y'igihugu ntubageraho bagusumbya ubwenge. Ngira ngo yusi iryo tukoma yuko neva kora. Jawe narababwiye ngo uwashira imbere ya neva akavuga ati wacu bamana Moses ingo hano neva aragukeneye umufashi. Jawe narababwiye no musaba mpingo umene ba bodyguard gatoya abasirikare ndakwereka ikintu nkora nohera kubicamanza ndasa. Ugoma impindu kura yiharanira apare kumubweja imiliyoni uri kurazica nuko mama mutakunda ibihugu ntabwo mukunda igihugu mwebwe. Uvuga ngo ibihangange ngo ibihangange uye ninde gihangange naho tuba twaragwaranye mu ishamba uri mukuzana kavuyo cyangwa saka ku ruhande urimo wica cyatera niko ndazana no hamagara abanyamakuru nkakurasa ku murango no kurasisha gani machine ijya machine niyo no kumomoza cyane hayi gusatuza bose bariko barareba bose babireba kavuze Theo. Hanyuma muraze ngangurumva ngo Kagame watwaza umukazo harabo ngaho nabonye bibisazi mu Rwanda bazana kavuyo bamwe barapfuyiza no ngumva Kagame nguramba ngo umwica nyingare kugira ngo igihugu kiba kijya ku murongo yarasaza ati yarasaze nunza nirugwe burofa ndakwica. Kagame yarabivuze ndakwica ngo no ukunda kwica oka no wowe ukunda ubuwerewere urazi kwicisha abantu inzara, urazi kwicisha abantu ubukene, urazi kwicisha abantu guteza mu mashuri gutiga gutagira ubwenge, urazi kureka igihugu gitubahwa kubera ari umuyobozi mubi mufise wopfuma bumusazi ugahanira ukuri. Erega ni Imana irica mugabe ikicira ukuri siriko mvuga guhora abantu ubusa.
none mwa muri abantu babiri canke batanu mukononera miliyoni 10 na zingahe imiliyoni 200 umuntu akakurapura muri batanu mukavaho ukavuga ngo umuntu yoba homvye ngo ni kibazo coba kibaye nta kibazo na kimwe coba kibaye woba wagomba gutabara rero ni mu badede twarababwiye nimba mugomba yuko muvayo kora inama gihututi mushira amategeko mashasha neva kikigisazi akikigisaza bohe ibyo bicameza bitumva bohe ibyo bigibiturira bohe nawe sinobakura nabandi boza bokwiba ibibonera kure erega barundi turagoye kora nka Putin kora nka Kagame murabi bihugu byabo ngene bimeze perezida ufite amagambo menshi atagira ibikoko kandi wowe perezida ni wowe utumara amazi ntabwo ari kuvuga ngo turagusuzuguye ntabwo ari kuvuga mugabo we perezida uratumara amazi ugira amagambo menshi ibikorwa bikaba bike ikindi utera inkuru atari ngombwa nta kintu twe biri kubatumarira fata umwanzuro nka perezida wige guhana cyangwa nawe uvuga uti ko mukorana ko mwese mwiba tatuzwa ubatinya so akarorero for me akarorero mbanza gushira imbere yanje ibihugu bitandukanye n'abaperezida batandukanye thank you nashira imbere yanje ibihugu bishika 6 cyangwa 5 nkaca ndaba perezida w'u Rwanda muzehe ari Paul Kagame yageze hano uyu mwaka ibindi bihugu byageze hano uyu mwaka ibihugu byamubangirije ni ibi bindi bihugu byagiye bica mu bibazo ivyaha nasanga ibihugu bitaciye mu bibazo n'ivyo u Rwanda rwanyuzemo byasubiye inyuma byasigaye inyuma yahita gute uyu mugabo uyu muzehe w'u Rwanda igihugu cye cyaciye mu bibazo mugabo uyu munsi akabageze hano hano nkazamura basubije ngo yiba ngo ubutare muri Congo oh my god okay yiba ubutare muri Congo sawa je nkavyemera ndavyemeye reka mvyemere mboroherereza yiba ubutare muri Congo nkaca ngenda nkasubira iwacu nk'i Burundi nkaza numva bavuga ngo bimba ubutare hano muri wacu Burundi twimba ubutare ugasaba ngo ngo merabwiba ngo ubutare ngo merabwiba ngo mu gutwara hanze ngo ubutare ngo bucahe ngo imitungo kamere ngo icahe ngo merabyiba nkahita nibaza mwe muvuze ko Kagame yiba muvuze ko yiba muri Kongo arivye niko mivuze simvuze ngo nivyo mbahaye akarorero arivye akoze barara arivye azanye ibigwanisho arivye yunze igisirikare arivye azanye amashanyarazi amatara arivye azanye internet arivye akoze imihanda ari yo mabarabara arivye akoze ikibuga c'indege so nahita ngaruka rero n'ibitekerezo iwacu Burundi nkaca mvuga none mwege ko ta muntu yiba mukavuga yuko mwimbisha ubutare aya mafaranga yanyajaye buno butunzi bwanyu bujaye ko mwebwe atari Kagame aza kuvyiba ariko akaba ari mwebwe mwiyiba can you imagine umuntu yiyiba perezida wacu akamaza mu nama avuga ngo mwe muriba abantu biyiba bakiba igihugu bakabishora hanze wumva abo bantu wavuga ko bakomeye mwumve ntabwo ni mungwanya ngo Burundi ngo ngwanya leta y'u Burundi no way ariko ibaza biyiba vyarabananiye kwiyubaka Uburundi bufise ubwo butare Uburundi bufise izo korota Uburundi bufise ubwo bukire bwabo byarabananiye kwiyubaka kandi Paul Kagame si yari
Now reka nje kuri kino kintu. Hari ikintu kimwe nagomba mbwire abayobozi b'u Rwanda. Nta na kimwe mwampaye. Ariko je ndashima umuntu akoze ibintu buzima. Kandi abizi ko nanabizira. I know that. Nanabizira. Ubuzima bwanje bukajya mu kaga ndabizi. Ariko nagomba mbwire abayobozi b'u Rwanda nimba iyi message yanje ibageraho birinde kuza barasubizanya n'abantu biwacu. Birinde kuza barasubizanya nabo bategesi biwacu i Burundi nga. Kuvuza induru cyane nibisubira yuko ushoboye urugamba. Kuko je hari ikintu kimbabaza ndemera ko abarundi n'abanyarwanda ari abavukanye. Kuko ururimi ruhakwa kumvikana gose ndavyemera. Turabavukana abavandimwe ngabo. Turumvika n'imico nimwe no kugwana kurakwa kuba kumwe. Burya ugiye kuraba uburyo abanyarwanda bagwana n'uburyo abarundi bagwana ni bumwe. Muzi impamvu FDLR ikomeye hari n'abanyarwanda amaraso y'u Rwanda. Ariko hari uburyo umuntu ashobora kwangatwa agafite inata agahita atakaza izo mbaraga. Reka bahe icyizere kigaragara. Impamvu ariko mbwira ko abanyarwanda badakwiye gusubizanya n'abategetsi bacu b'i Burundi. Ejo baragenda Kinshasa. Tugiye gufasha abanyarwanda gukuraho ubutegetsi bwanyu. Ariko nta munyarwanda yabivuze. Abarundi barabivuze. U Rwanda ruticwe. Ubwo nyine wahunda hagere kuvuga ko agomba abasoza y'intambara. Ndiko mbwira abanyarwanda mwirememwo akanyabugabo ndiko mu Kirundi bavuga. Udavuze ko agomba kubasoza y'intambara. Ari umenga afite ubwoba. Ndavuga president wacu. Afite ubwoba. Ubwo se mu bamusobanukirwa umuntu avuga n'ubwoba. Ntabwo je mwanga nta bya politique ndimo. No way. Ubuyobozi ne buhave je bahinduye imyitwarira ati okay. Araje abonye ntibumusubije mu Rwanda, ntabwo bumusubije arahinduye. Nguri mva ngi agiye mu Kirundo ngo abanyarwanda baje ngaha ngo turabica mu Kirundo ngo ngacyo nibadutera ngo mwese ngo bari Ngozi Bakamba Karusi muzaze hano. Just shira mu gitekerezo mu mutwe. Uri mubwira abana ngo abanyarwanda nibadutera ngo muzoze hano ngo muze ngaha ngo tubagwanye ngo ku butegetsi bw'umwami ngo abanyarwanda ngo twabatsinze hano ngo niyo mpamvu ngo bitwa Kirundo baba atekereza mu mutwe yuko ingwano yuba ari ingwano y'imihoro n'ingwano y'amacumu. Think about it. Harabavuze ngo yagombye kuvuga genocide. Maybe because Jefferson message na savings. Hari wambwiye ngo M23 ngo ni y'Ugwana ngo niyihedekaza mu Burundi ngo tuzoca twinjira mu batutsi tubamare. I have that message. Bamwe muri mwe mamuke kumva ibintu mvuga. Burya hariho bamwe muri bo bavuga ngo M23 niyihende kaja ngaha mu Burundi bazoca birara mu batutsi. I have that message. Every now hano savings a message. Ivuga ngo ni message ni numero zirahari. Inumero zirahari z'abari ko barabivuga ni muri group. Ngo bisha abatutsi bake. Mu Burundi no babivuze. Fise message hapo. Ejo ko bari kuri TikTok nariko ndabibereka. Ngo binjire bazosha babikora. Bazosaba bisho. Maybe yagombye kuvuga ivyo ariko ntabwo mbizi. Ariko muri iki gihe turimo sicamacumu sicimipanga. Misiri ubahagaze ku mugabane wa hariya urakubita Misiri hariya ikagwana. Ivyo hajugumira u Rwanda rutishwe.
arajugumira mu macagaro ngo urumva ngo nagandiriye ngo n'inshuti z'u Rwanda ngo zinyizeze umutekano. How you can say ngo this man is my enemy, uyu mugabo ni umwasi wanje, ubwo ahita uvuga ngo inshuti y'umwasi wanje ngo yanyijeje umutekano? It does not make sense. Ndabeshe ubu wavuga ngo je ndi umwasi wawe, ubwo ahita uvuga ko inshuti yanje yakwijeje umutekano? Ngo ni president wacu w'u Burundi yabivuze. Ivyo bidaheza aragaruka again aturumba tugenda bizo Rwanda ni gwacano muri Congo nzo nca mu Kirundo ndabatere. Asubiye kwa confuse, asubiye mu cyakibazo. Ejo kuri France 24 mwarabonye ivyo yavuze. Aho Rwanda turaze ruja kurutera ko rabitegura urabitegekanya asubiye agomba gufata kuronka haba ikibazo. Ano nk'ubwitwazo by'ikibazo runaka. That's why ndavuga ngo abanyarwanda muceceke, aba governor abategesi b'u Rwanda muceceke, ntabwo tugoma amaraso wacu. Je mabwiza uko nihebye kuko hariho abari kubashaka imbarutso, abarimo bashaka imbarutso. Niyo mpamvu barimo babigenzaho bavuga ibi jo arahinduka agahinduka. Yes, be careful. Sikubera ko aba tubarusha ubumenyi, ariko kubera mukoresha wise, uko mukoresha ubwenge. Mureke bavuge, bakomeze bavuge, amajambo naho azotugeza. Ariko burya ucecetse ntivyitwa ko ari njiji. Ucecetse burya abari n'ubwenge. Ubwo muzi impamvu hari bamwe mu Barundi bantuka izo message mabe kuri TikTok natizijeho. Nibishoboka hari umuntu ufitane text nzozibereka, ngira ngo bamwe bazozibereka. N'abantu b'ubwoko bishamwo akanyabwoko nibo bantuka jewe. Abipfuza kwica ubwoko runaka bakarurimbura nibo bantuka. Ariko kuko mubizi mukoresha ubwenge. Hari ikindi ngaho president wacu yavuze ngo u Rwanda ngo rugomba gukoresha ngo abarundi ngo bahungiyeyo ngo bagaruke ngo batera u Burundi. Iki kintu namana kivuze kandi buri gihugu kigwiza impunzi nyinshi mu bihugu byo hanze, niko risk ikomeza kuzamuka. Reka mbahe akarorero. Iwacu Burundi murabizi namwe abahunze ni benshi. Why? Because bazanyemwo ugwaruka rumwe rw'imbonera kure rutize rudafita education. Ntabwo imbonera kure zose ari mbiyo, no way. Je nafise inshuti zimbonera kure zimbwira imigambi barimo kandi zinkunda, ariko bazanyemo abadafite amashuri. Abo badafite amashuri babashira mu kazi ngo gucunga ngo igihugu. Uwo mugabo afite umugore yiruba zerera. Ni kuvuga ntahembwa niwe yihemba. Acha itakora nk'umubazarendo. Bane bakora nk'abazarendo nibo bagufata no mwijoro bakagutwara utwawe. Ugiye kubivuga uti aba izimonera kure hano zimwe zambangamiye, wowe uhita witwa umwasi w'igihugu. Je ntabwo nahunze, hari umuntu ambaje kino kintu. Ntabwo je nahunze ryaryo. Abahunze ntibavuga nkuko. Je ntabwo nahunze. Kuva mbere je namye mba hanze. Kuva ngira ngo mu myaka 13 yiwanje. Niyo mpamvu Kirundi ndagicanga. Je nabaye hanze kuva fisi myaka 13. Ntabwo je ndi munsi. Kuva fisi myaka 13. Baza kubira ngene nahunze. Nahunga ikijeho. Ndimo mabwira ukuri guhari. Ugasanga abantu rero bitwara nk'abo wazarendo. Bitwara uko bagomba, umuntu bamugaye ko. Mu Burundi ntuvuga.
ni kuvuga ngo mu barundi benshi mu mutwe bafise ishavu ariko batinya kuri babwira. Muri bike yuko ejo bundi bagiye mu matora ngaho batangura kuza kubakubita. N'urubuga ruri mu Burundi ariko gwa Mashariki TV barabivuze murinda kubakubita. Mu mutwe bafise ishavu abandi bahunga baje hanze y'u Burundi. Uyu munsi muri Tanzania ejo bari mu baraswa. Abarundi bari muri Tanzania. Habo mwavuze. Muri Mozambique barakubitwa bagafatwa bakaraswa ntimuvuga. Muri South Africa nuko ntimuvuga. Uvuze witwa maso w'igihugu. Umurundi arimo hohoterwa hanze ukavuga biruka kuri wewe. Nibasiki ivyo bintu bitababaza abarundi. Abasirikare bari kurwana muri Kongo babaha ibikoresho biki, bamara kuneshwa na M23 bakagaruka i Burundi bagaca bafatwa bagapfungwa. Uyu munsi nta rubanza muzi ruri mu rukiko rw'abasirikare bataye intambara muri Kongo. Mu Burundi murabizi mwe abarundi. None uwo musirikare yabona ari katsindwa agaruke agapfungwa ajahe ahitamo kwiyunga na M23. Ndimo mabwizi kuri mushake mu nyange mu nyice. Mwebwe ari mu biteye imbonera kure baza kwiyunga na M23. Uyu munsi ngo ubagize imyigaragambyo muri 2015 nuko murondera ngo mumwice. Abaganga barimo bagenda ni benshi muri Sena vyama vyavuzwe mu nama ya Sena. Nta murundi yoza mvuguruza mu nama ya Sena. Abaganga basohoka igihugu ni benshi. Bakubwiye yuko umushahara bahembwa atari mwiza. Mwe muca mubiruka ko mukabapfunga. Mwibaza ko baja. Abarimu mubirukako. Abo muri Sena bo mu mashinga amateka baguma bahunga. Ejo uyoboye ngo agateka kazira mu Burundi yarahunze. Kubera ukwitwara kwanu nk'abasazi. Abo bose mwibaza ngo baja mu Rwanda gusa. Baja heshi. Nimwe muri ko mutuma biyunga. Bazogaruka babagwanye. Bariya muri ko murasunikira hariya n'abarundi. Siwo uri umurundi wenyene. Nibazokwemera kubimunzi iteka ryose. Bazogaruka mu Rwanda. Abavuka n'abagwane. Ivyo mwitwaza ngo u Rwanda mwe nimwe muri mu bituma imyitwarire yanyu mibi. Ubugizi bwa nabi bubi. Ubugome bwanyu bubi. Ishari mufise. Niryo rizotuma baza ngaho babagwanya. Ku myitwarire yanyu. Mure kuvuga ngo u Rwanda. It is your mistakes. Reka ico rageze. Nje kukijanye nibi byo gusinya. Ejo barabonye muri Kongo barasinye, u Rwanda rurasinya, Kongo irasinya menga na M23 nga. Hari bamenga nabonye mu Barundi bavise imvugo zibiri. Habe nabandi bantu ngangira badahuza n'u Rwanda bavise imvugo zibiri. Ye Amerika iraje kubakuraho. Amerika iraje kubica. Amerika iraje. Ariko mundi mwanya nimwe mugaruka muvuga ngo Paul Kagame ngo urya ngo ni gikoresho c'abazungu. Siko bavuga. Ngo ni gikoresho c'aba West. Gikoresho c'abazungu bande. Muvuga abanyamerika. Ngo ni gikoresho cyabo. Burya nta mu president n'umwe muri Afrika atavuga gikoresho cy'umuzungu. Somehow. Ariko bitandukanira mu mutwe. Ngaruke kuri karukana ngo ni gikoresho c'abazungu. Ngo cabane ngo aba West harimo abanyamerika. Ngo Amerika ngiraje ngo kumukura ngo ubwa mbere wavuze ngo ni gikoresho cy'umuzungu. Wongeye uragaruka ngo Amerika iraje kumukura. So Amerika cyo gukura igikoresho cyayo.
You are so fool. You are so fool. Now, mwibuke yuko muri Congo harimwe abantu bari behind y'izi ntambara. Bamwe bashigikira abandi bagashigikira. Uburusiya buriyo, Ubushinwa buriyo. Ubwo Burusiya n'Ubushinwa burimo bukoresha South Africa. South Africa bifitaniye ikibazo na Amerika. Murabizi ko muri Amerika birukanye ambasade wa South Africa. Amerika yagiriza South Africa ko bahunyanga gateka k'abazungu bari muri South Africa. Babafate n'imihano ikomeye. Nimba se muri Congo hariyo South Africa, aribwo Burusiya n'Ubushinwa, Amerika wumva yari kuba ku ruhande rwande. Open your eye. M23. M23. Kari kamere ku ruhande rw'u Rwanda. Baba fatiye hano Amerika. No way. Kari M23 murabona yuko ikomeye. Ati reka tubafashe namwe muzodufasha. Namanda hariya bariko barafashwa. Niyo mpamvu habaye intambara ikomeye. South Africa yase guca mu Rwanda ubwa mbere. Kuko yabisuzuguritse. Habasuzuguritse Ubushinwa akongera hagasuzugurika no Burusiya. Nuko barabizi ko South Africa n'Uburusiya ni bamwe. Mugiye kuraba n'imvugo ya Marema, nimba ari Marema. N'umuntu agaya Amerika cyane. Amerika nabwo ari guhora. Murabye n'intambara ubu barimo ijyanye n'ubucuruzi. Muzikirenzo. Ariko ngomba kubabwira. Ariko babwira ko Paul Kagame president w'u Rwanda yarushije mu mitwe abandi bose muri Afrika nzima. Mu Burundi umunsi aho bimba ubutare mukoresha ibitoki. Muri Kongo aho bimba ubutare bakoresha intoki. Imisozi gumihomvagurikira ku bana b'Abarundi. Imisozi gumihomvagurikira ku bana b'Abanyekongo. Ariko Kagame yari yubatse. Afise ivyuma vyose bihungura ubutare. Afise ivyuma vyose bikora ibintu bigezweho. Muzi ajya amasezerano barimwo Amerika igiye gusinya yemeze ko ubutare buzokuyimbwa muri Kongo vyanka vyeme. It have to be next. Bizonyure mu Rwanda. Kandi Kongo yaremeye. Yes. Wowe ahamaga umunyamerika ngo agufashe. Ntabwo umunyamerika azokwemera gucisha business yiwe mu mwanda. Azocisha mu gihugu ciyubatse. Ndavuga u Rwanda. Umuntu ari smart man. Kagame ntabavuga amaga. Vya bipurizo ngaho. Kagame avuga ijambo rimwe. Kandi iyo jambo rimwe rituma bajugumira. Murabona wundi muntu agira impaka challenge kuri BBC muramubona. Bagera kuri president w'u Burundi, president wa Kongo ni urumva no kuri please mudufashe please. Mudufashe please mudufashe Uganda rugiye kudutera mudufashe. Kagame bageze imbere avuga gute? Nibanda sanzobarasa. Nibanda sanzobarasa. Abandi banukurira. Avuga ijambo rimwe reka baryumvikana. Mbere naye babwiye burya muri ivyo bihe bishize abanyaburayi bagomba kugerageza kuzamura Ruto kugira ngo bakinize Paul Kagame. Kubera ko abanyaburayi barakunda kugukoresha mu gihe wowe atakintu uri kuramarira igihugu cyawe. Muga Paul Kagame biratandukanye. Bikorana muga Paul Kagame hagira ikintu ari kageza abanyarwanda. Abazungu nabo babikunda. Bagereze kuzamura Ruto basanga Ruto ni ninjiji bati turahevye ni turahevye reka twigumanire na Paul Kagame ni umuntu yumva kana taura dufashane twongera duteze imbere igihugu cyacu nivyo vyiza nivyo twese tugomba cyatu zo abanye ngo amasezerano baramwumva
gusumbya uko bakumva abandi bose, kandi bose barafukama bagafukama imbere ya Kagame. Reka babwire kino kintu, hari abantu baza ngo cyane mu bantu ngira ngo batumvikana n'u Rwanda hamwe na bamwe mu Barundi, ngo urumva ngo M23 ngo n'u Rwanda, M23 ngo n'u Rwanda. Reka mabwire banza nifate ngira ati banza nifate ati nimba M23 iri behind y'u Rwanda, nimba M23 y'u Rwanda, South Africa ikiruka, Tanzania ikiruka, Burundi bukiruka, Congo bukiruka, Bacanjuro bakiruka, ba Russia bariyo bakiruka, SADC UN ikiruka, ngamuke kugira ati bose bariruse kubera u Rwanda n'ikibazo, bose bariruse, bose bariruka. So you are weak. Kandi bwo mwamukwiye gucisha mu kanwa ngo urumva ngo Rwanda ngo n'ikibazo no, mwamukwiye guceceka. Ndimba bose bariruse ngajo bundi nabonye ba SADC barimo bacisha ibikoresho byabo ngaho mu Rwanda bagenda, wamenga abasuma isoni ubwo bagira ati bikisi ijoro bariruka. If nimba ru Rwanda rumwe murimo muvuga gwatumye bino bihugu n'abano bantu bose bari muri Kongo biruka, my bro, tuza barakomeye. Barakomeye. Hano hari ikindi muntu anyibukije hano, muri bikeko muri iyo minsi ishize ujya prime minister w'Ububiligi yagiye ariruka, fatira u Rwanda hano, ariko mana nanje wo mwijuru muri bagira yuko u Rwanda dufitane business n'abantu benshi. Bari ubwa mbere kwa dufitane business n'Abongereza, iyo business yo kuzana abimukira bakabazana mu Rwanda irapfa, ubu Amerika yo yayifashe. Ukika umuzungu ngo nzana umwimukira ndamuzana mu kindi gihugu cyo muri Afrika, baba bagishimye, baba bagikunze, ni n'amafaranga. Ntabwo bashobora kuzana bimukira muri Kongo cyangwa i Burundi cyangwa muri Uganda kuko abasohoka igihugu ni benshi. Iryo nirindi teka aho Amerika, Ubwongereza butekereza kuzana abahungiye wabo muri ico gihugu, bisigura ngo bafashe u Rwanda barugereranya na Amerika, barugereranya n'Ubwongereza. Niyo mpamvu babikoze. Uyu minister w'Ububiligi yagiye gusaba Museveni, rero twingingire udusabire president w'u Rwanda Paul Kagame, udusabire ni baduharire bihagarara. Why? Because babonye ko batsinzwe kime ku kindi. Paul Kagame no joke, mudufatira ibihano tubafatira ibindi, uko yaragerageje kwiyubaka mu buryo bufatika. Ntabwo abo help me, ntabwo akeneye help me. Kandi abazungu bakunda iyo wifashije yourself. Yarabisabye. Ubwo se ubona ko uriya mu prime minister w'Ububiligi yagirira dia cyangwa business na Kongo no Burundi? How? Mugemwe muri komerera dufashe tuvugire. Bagomba wivugira. Ivyo bitikwe baba baratsinzwe, byarananiranye, nawe ni kuvyemera. Tuje muri Uvira, hari umuntu arimo vyandika ngo bamvuga ikintu mana yacu, bamvuga ikintu kandi abarundi barakintukira. Uvira si Burundi, Uvira ni ya Kongo. Uvira si Burundi, Uvira ni ya Kongo. Uvira si Burundi, Uvira ni ya Kongo. Ariko M23 ni kureka kugasuzugura. Abumva barumva. Uvira si Burundi, Uvira ni ya Kongo. Uvira si Burundi, Uvira ni ya Kongo.
ariko M23 nikura ko gasuzuguro abumva murumva das rimwe ryo nyene mwabonye bye harabazoca baceceka yeah Uvira ni ya Kongo kandi game ni ya Kongo kandi igihugu ni cya Kongo kandi territoire ni ya Kongo ariko nibikure kagasuzuguro rimwe ryonyene hari batazosubira kujokinga igyo harabomana ngaba bari muri bariko bigira ki Kongo harabomana bariko bigira ki Kongo that's one time please nimujabuke hari ngo yi Burundi ivyi Burundi murekane n'ivyo abarundi but ni muri Kongo ndi mumvuka se mumvuga i Burundi hagira bo muhisomo never joke again abumva murumva ufite amatwi murumva udafite ugutwi naho sharia kakavuze president wacu ngaho nkuru nziza thank you murakoze cyane ya murakoze cyane nuko rero mukomeze kwigwanaho mukomeze kwirinda no kwicungera Imana ikomeze kubana namwe bibarinde mwose mukomeze kugumana umutima mwiza mukomeze kwihagararaho mukomeze kwiyubaka kandi namwe hagizaho mwigeza mukomeze gusengera abantu babiri murakoze mukomeze gusengera y'abakongo hamwe n'u Burundi mukomeze kubisengera kugira ngo n'u Burundi hagira hano natwe twigeze ngaho ko ntabwo turyoherwa tubonye ibintu bitarimo bigenda neza Imana dufashe tuzamuke tugere ku rundi rwego Imana dufashe president wacu ahindure umutekereza imwe yo kugomba guteza kaduruvayo hano tongere dusengere Kongo hariya harimo abanyamurenge harimo abanyamurenge hariya harimo avuga ururimi w'ikinyamurenge w'ikinyarwanda harimo bazira ubwoko bwabo bwabundi ngo bw'abatutsi Imana ibafashe barengera aho hantu Imana ibafashe ibarengera thank you mukaba mwaje Uvira come please muze hano nimba ari inde hano hari umunasubije hano mbona hano ati muri Uvira twaje hano nimba the way leve hano ko gasuzuguro kabo mu gace kamwe apana ubundi bwaraheze ubundi busuzuguro bwaraheze kamwe konyene niyo kabananira sirusura